nyaruke. kugira ngo tumwakirane ukweze nyakubahwa amatari wacu mushasha ndetse n'abarongoye nyakubahwa amatari mushasha ariko aregereza hano ariko araramutsa abakozi babikorera itwabo. Dusabe tumukomere amashyi menshi cyane, tumwongera amashyi menshi cyane. Imana yaraye imuduhaye ariko arameza ya Muramvya. Murakoze cyane rero ko aba hano Muramvya ndetse n'igihugu cyose dukunda Imana. Dusabe ba nyakubahwa tuje kuno musi udasanzwe ku gihugu cacu tukwiyereka kandi tukwitura, ariko imbere ya vyose tugukengurukira ku ngabire waduhaye mu gihugu cacu mu muganwa Rudoviko Rwagasore, ingabire idasanzwe uwitangiye igihugu akaturonderera intahe kwikukira, mbere iyo ntahe akayizira. Tuje tumukwereka kandi tuzi yuko nawe wamwakiriye mu bwami bwawe kugira ngo aronke impera y'ivyo yakoreye igihugu cacu. Turagukengurukiye rero kuri iyo ngabire, kandi twongera tukwereka uyu munsi udasanzwe. Turazi kuri kumwe natwe mu mwana wawe Yezu Kristo, muri mutima wawe. Turazi ko ahakoraniye abarondera ineza nawe abarihuri. None turakweretse uyu munsi kandi tugusaba uko turiko turamwibuka abariko dukomeze umutima wo kumwigana, turonke ba Rwagasore benshi mu gihugu cacu, kugira ngo amahoro, ubutungane, urukundo n'iterambere bisasagare mu byo turangura muri kino gihugu. Tuheze biduhe kukwegera, tuharonkere urukiza, nawe izina ryawe ribandanye rininahazwa mu Barundi, mu mitima yabo, mu kibano cacu no mu Burundi bwose. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu. Turagushimye ijoro ryose watugwaniye intambara zitandukanye, hari izo twamenye n'izo tutamenye. Waturamukije amahoro uno munsi mwiza, umunsi ubaye wa mbere mu buzima bwacu. None muvyeyi mwiza, turi hano kwibuka ino ncungu yo kwikukira umugano atari umugani Rudoviko Rwagasore yaritangiye igihugu cacu. Mana yaragize neza muri kino gihugu, kuko ibi turiko turabona bw'ino munsi ntituba turiko turabona imyaka yose haciye. None nyakubahwa, wewe ni uzi yuko umuntu ashobora kubaho canke ntabeho, kandi umuntu wamushize ngaha ku isi umufitiye umugambi. Nico gituma turi ngaha na twebwe nyene udufise ko imigambi myiza. Nico gituma dusavye uwo mutima wari muri Rwagasore ko kwira mu Barundi bose, kugira ngo umuntu abone yuko bibaye ngombwa ashobora kwitangira abandi kugira ngo abasigaye bamererwe neza. Turagushimiye cyane kandi twongeye kuguha kaze muri kino kibanza, wiganzire amajambo yose agiye kuvugirwa hano. Turasabye abaruza kuyarongora, kandi turanagushimiye ingene warayobikoze
ukaduha iyindi ndongozi mw'iyi ntara nziza yacu ya Muramvya ikaba yamaze kuvyagira hano. None nyakubahwa, turazi yuko atakuganza kutava kuri wewe, turasavye uzabakoreshe ntibazokwikoreshe. Turazi yuko wewe uzi gutanga ubwenge, turasabiye ino ndongozi badushize imbere ino misi imbere, uzomuhe bwa bwenge waha Salomo kugira ngo amenye kuroramya. Urakoze Mana, heje dusengera n'izindi ndongozi zo muri kino gihugu, nazo nyene ugenda uzigira neza, ugenda uzereka ikibereye icoba ciza gusumba ikindi. Natwe uduhe kugamburukira abaturongoye, kuko tuzi ko atabuganza kutava ku Mana. Urakoze Mana, uraba muri kino kibanza, tugwiteze ko vyinshi, reka tubisabe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Izina ry'Imana nyin'imbabazi nyin'impuhwe, turagushimiye Mana tubona watuzigamye kw'igenekerezo rya 13 Gitugutu, aho turamutse twibuka imyaka 62 umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe akazira kuturonsa demokrasi, ariko iyo demokrasi tukaba twarironse. Turagusabye Mana ko twogendera iragi ryiwe, tukagendera ubumwe no gukunda igihugu. Ku ndongozi nazo waturonkeje nk'uko wabivuze mu gitabo ceranda, ati mwene Adamu ingabirano namuhaye, ati ntiyoziharura azishobora. Ku ndongozi rero waturonkeje Mana mu ntara yacu, nuko ungabirano yari asanzwe afise uzongereza intara yacu igatera imbere. Tubigusabishije amazina yawe miranda, Allahumma amin. Murakoze. Unaho dukure imitaka abana abanyeshuri bafise inkofe. Twongera amashi menshi ku rurimbo Imana rwiza yaduhaye kabisa. Murakoze. Unaho yadukoreye igikorwa gikurikira, tugadushire inguri z'amashurwe kuri kino cibutso, ari kumwe na musitanteri wacu bashikane ishurwe hano. Murakoze cyane, tubakomera amashi menshi cyane. Acha yakurikira sore ari we yawushinze mushike na rwego rw'intara.
tubakengurukire tubakomera amashi. Umugambwe Sahwanya Frodebu kugwe nabo nyene tubakengurukire mushike ngira ngo uwo bari gufatanya ngira yagwaye birashoboka. Twagira tubashikirize rero mu ncamake bikorwa Gasore yavukiye mu ntara ya Gitega, aho hari kwegerekerezo y'icumi ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1932. Abavyeyi biwe yari umwami Mwambutsa na Tereza Kanyonga. Kuvyerekeye amashure, umuganwa Rudoviko Rwagasore yize amashuri mato mato, akaba yayatanguriye ku ishure ritoya rya Bukeye riri mu ntara ya Muramvya, aca ayabandaniriza mato mato nyene Ikanyinya mu ntara ya Kirundo, aca arimuka aca agenda Igitega, aho hari kuva mu mwaka w'1939. Mu mwaka w'1945 yaciye aja kwiga amashure yisumbuye muri Groupe Scolaire d'Astrida i Butare mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho yahamaze imyaka 6. Mu nyuma umuganwa Rudoviko Rwagasore yaciye aja kwiga amashure ya kaminuza muri Université d'Anvers mu gihugu c'Ububirigi, ariko ntiyahamaze umwanya munini. Yaciye agaruka mu Burundi kuko yari afise inyota yuko igihugu cacu c'u Burundi coronka ntahe yo kwikukira byihuta. Mu mwaka w'1956 yaciye atangura ibikorwa vya politike, aho yashinze amakoperative, ariko abazungu baca barayagwanya cyane bivuye inyuma. Mu mwaka w'1958 yaciye ashinga umugambo w'abadasigana Ipona, ariko rero muri ico gihe se wiwe yararongoye igihugu umwami Mwambutsa, aremerewe n'abazungu, yaciye amurongika gutwara akarere ka Butanyerera, ariko Rwagasore acararahira ararengwa ko atagerayo. Itariki 27 z'ukwezi kw'icumi mu 1960 gushika itariki 9 z'ukw'icumi na kabiri 1960 nyene, Rudoviko Rwagasore yarapfunzwe icamaso. Ico gihe baca bategura amatora acatsindwa n'umugambwe PDC wari urongowe nako wari ushigikiwe n'abazungu. Itariki 18 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'1961 harabaye amatora y'abashinga amateka. Umugambo w'abadasigana Ipona uca uyatsinda ku bice bingana na 80%. Rwagasore acaba umushikirangoma wa mbere, utwo kwita umushikiranganje wa mbere wa kino gihe. Inyuma y'ukwezi kumwe gusa, nukuvuga itariki 13 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961, nukuvuga itariki 13 z'ukwezi kw'icumi nkuno munsi niho yagandagurirwa kuri hoteli du Lac Tanganyika, arashwe n'umucangero yitwa Kajorgis. Tubibutse yuko nyiricubahiro Rwagasore yari yubatse ugwiwe mu mwaka itariki 12 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'1959 yubakana na Maria Rosa Ntamikevyo, aho bavyaye abakobwa babiri, Maria Tereza Rwagasore na Maria P Rwagasore, n'ivyo bibondo bikaba bitakiriho.
igihe rero umugambwe wiwe w'abadasigana iprona wari uhejeje gutsinda amatora yarashikirije ijambo abarundi n'amakungu turyumvirize. numva ari ibintu bimpimbaye, murarangije gutora, muratoreye mu Burundi abanyu bazokuyobora, murangije gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo, uwutsinda n'utsindwa. No mu bya politike ni uko nyene. Uyu munsi iprona yatsinze, itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara, bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe, Uburundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zaje, intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo, hatagira iteka, ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo, ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze bwo kwihweza ibibazo vyerekeye Burundi. Ivyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari vyerekeye amashuri n'ibindi. Tuzogerageza kwitaba ivyo bibazo byose nk'uko bibereye. Ico nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi, maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nico gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, imugwirize inshuti umugambwe wacu, imugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ntimwishime ntimushire isoni. Abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuye mugambwe urondera ubufasoni n'umubano mwiza. Nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye ineza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakabantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe, azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri, ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo buhejeje kwitorera. None wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye, mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Abakuru b'umugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ku gutekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza. Murazi ico twanye turwanira guteza imbere igihugu cacu. Nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera urondera kuwutesha iryo teka. Niko umugambwe wanje watsinze, ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko Burundi bwose buri mu mahoro, mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera Burundi bwacu.
icyo twemereye igihugu ntituzoruhuka tutakigishikirije. Ndashimiye cyane Ububirigi bwatureze, turazi neza ko umuzigo bwahora bwikoreye mu gutwara iki gihugu bugiye kuwutereka ku mutwe wacu. Turazi icyo twemeye kandi tuzogikora. Babirigi mwatureze, nimudufashe mu byo duteyemwo, ntimutwibagire mu bukene bwacu, maze mudufashe twigumye duteze imbere Uburundi bwacu nk'uko bibereye. Tugiye kwishira twizane ko twakuze, ariko rero tuzokwama twigana batureze mu byerekeye ukubaha no gukundana. Muzoba mubyibonera nimwabishima duhimbarwe. Ndaboneyeho mbere gukengurukira Bwana Dofenzile, umukuru w'intumwa za ONU mu Rwanda n'Uburundi, hamwe na Bwana Gafu n'abagenzi babo ku byiza batugiriye cyane muri aya mezi duhitiye twitegurira iby'itora. Imana nidufashe ituje imbere, maze umwami wacu se Barundi arambe ahangame ku ngoma. Uburundi ntibigeze bugwa mu ikanganya. Nyiricubahiro Mana mushobora byose, mwadushikanye ku munsi mwiza nk'uyu, ku munsi twibuka incungu yaturondereye intahe yo kwikukira ku Burundi. Banyakubahwa murongoye ubuzi ku rwego rw'intara, ndabona nyakubahwa komiseri provincial n'abagenzi biwe, ingene n'ivyubahiro byabo bigenda birakurikirana. Banyakubahwa murongoye amakomine agize intara yacu nziza ya Muramvya, duhereye kuri nyakubahwa musitanteri w'ino komine yacu ya Muramvya yashimye kutwakira akemera ko urubanza rubera hano. Banyakubahwa bahanuzi ba buramatari w'intara yacu nziza ya Muramvya, nyakubahwa mutambukanyi wanje, nyakubahwa padiri mukuru wa paruwase ya Muramvya, banyakubahwa murongoye imigambwe yemewe n'amategeko ikorera hano mu ntara yacu ya Muramvya, uko ivyubahiro n'urutonde rukurikirana nk'uko mwagiye murashirako ingori z'amashugwe. Aha ndavuga mpereye ku mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'indi migambo yashitse hano. Banyakubahwa muri mu nama z'amakomine muri hano, banyakubahwa murongoye ubuzi ku rwego rw'amakomine, banyakubahwa murongoye amazone, banyakubahwa murongoye imitumba, banyakubahwa abadandaza, abikorera utwabo, abenegihugu bose, abashingantahe, abagabo, abafasoni no guharuka. Ndabona abo bose ntibatanzwe. Nitugira amahoro, nitugira amahoro y'Imana, dusangwe amahoro, ubumwe, iterambere, ubutungane kuri twese. Kuri uno munsi rero uri hejuru, turamutse kwibuka ku nshuro ya 62 incungu yo kwikukira ku Burundi, Rudoviko Rwagasore. Nagira mu nkundire nifatikanye n'abandi, numvise yuko arabitanguye mu gatondo mu gisabisho cyo mu gatondo muri paruwase ya Muramvya. Nongere nifatikanye n'abadushize mu biganza by'Imana hano basanzwe baserukira amadini atandukanye n'amashengero, mu gukengurukira cyane Imana yacu mushobora byose. Iyo Mana niyo yatumye turara neza, tubyuka turi bazima, iduha n'umutima, iduha n'iyo porogaramu yo gushika hano kugira ngo dushobore kubandanya twibuka, twongera twinovora, twongera dukenguruka, dushimira iyo Mana n'ibyiza dukorera mu kuturonsa iyi ncungu turiko turibuka uno munsi. Nagira rero ndabasabe ntabagoye mu ntize ibiganza, dukomera amashi menshi Imana. Murakoze cyane. Hanyuma nabonye yuko shika hano canke no muri uno mwanya nyene nabonye yuko hagumyeho abana bariye baguma bibaza bati mbega none
uyu mugabo ariko araseruka ku izina ry'abanyamuramvya ashikiriza ijambo rijanye n'urubanza rw'uno munsi tiyobarinde. Nabonye yuko kandi harimo n'ugwaruka abakiri bato abakuze bo ndazi yuko tuzinanye nabonye yuko icyo kibazo bakigumanye. Agira rero imbere yuko ngira ico mvuze ku rubanza rw'uno munsi kumbure ndetse ngira n'impanuro noshikiriza mbanza nidondore kugira ngo haba uno munsi canke ejo uwo twohura nahahave anyoberwa canke ngo nanje ndamuyoberwa. Jewe rero nkaba nitwa Ephraim Ndikumasabo, nkaba ndi umunyamuramvya avuka muri komine ya Bukeye umutumba wa Rweteto. Nk'uko abakurikirana amakuru mwabibonye Sebarundi abicishije kuri mwebwe yaranyizigiye kugira ngo nkorere mu ngata wahora ari umuvyeyi w'intara kugira ngo mbandanirize ikivi aho yarakigejeje nk'umurongozi w'intara nkaburamatari w'intara yacu nziza ya Muramvya. Agira nti rero abana bari hano ejo nitwahura bakuze turazinanye ntibaze bahave banyoberwa. Je nababonye ndabazi nabamenye naho mbona mengo aza badutanga gusaza nashitse nsanga bicaye kandi mbona abakuze bagihagaze aza badutanga gusaza uko nababona, ariko ni sawa usanga arakazuba kabaciyeko. Nagira rero ufatira aho nyene kugira ngo na jewe nkengurukire cane iyo Mana yacu mushobora vyose. Nkuko nabagiye baravuga igisabisho babivuze, burya nta muntu yitora mu bandi bagende kubaserukira. Umuntu araheza agatorwa bigakorwa n'Imana kandi gaheze kabicisha ku bantu kugira ngo ivyo bikorwa bigende neza. Hashimira rero Imana mushobora vyose yabonye yuko noza kubandaniriza aho umuvyeyi w'intara yaragejeje ikivi kugira ngo na ntara yacu nziza Muramvya igumane iteka kandi ibandanye itera ija imbere. Ubugira kabiri nagira nkengurukire cane Sebarundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Wewe kumbure yabonye canke yumvirije ivyo mwagiye muramushikiriza mugira muti ko uwarahagarariye intara yunguruje mu yindi mirimo ko hakeneye umusubirizi, mugashima mwebwe nyene ko ari jewe neza kuba umusubirizi umuvyeyi yahora arongoye intara yacu nziza ya Muramvya. Sinoreka kandi no gushimira mwebwe nyene mwebwe muri ngaha kumbure n'abatari ngaha kuri ubwo bwizigirwa mufatikanije na Sebarundi mwangiriye kugira ngo ushobore kubandanya ndi kumwe na mwebwe ubwo urugendo rutigera ruhera, ahubwo umuntu arugenda agize aho ageza mu kiringo ciwe agashikiriza ubundi kugira ngo nawe abandanye, kuko murabona yuko igihugu kiravyara kigakuza kikaramura, abarenguka ubukama bakagenda, abasaza bakagenda, abandi bakaza. Urumva vyumvikana yuko ari uruhererekane rutazokwigera ruhagarara. Nagira ndabasabe muntize ibiganza dukumira amashi iyo mice yose nagiye kumbure tuzoronka akaryo ko kubivugana ko neza no kubiganira ko neza mu gihe Sebarundi azoba yamaze kuduha ubwahuro no kudushikiriza ibikorwa nyezina. Ariko ico nobasaba nuko nobasaba yuko mwodushigikiza igisabisho, mukadushigikiza ibikorwa, mukadushigikiza ubumwe, kuko ivyo nivyo dukeneye kandi navyo vyubaka imitumba yacu, nivyo vyubaka
ikomine zacu nibyo byubaka n'igihugu cacu cyiza c'Uburundi. Hanyuma muri kano karyo ndose na jewe sinogenda ntabemereye yuko nzobagamburukira, kuko ibikorwa canke imirimo Sebarundi yantumye kandi namwe bwe mwantumye nuko noba umuserukizi mwiza nkabagamburukira nkabumviriza, hanyuma tugaheza tugafashanya. Aya mabanga yo kurongora abandi si amabanga yo kuza kubwira tuyuca nkuriya akora iki na kiriya, ahubwo ni amabanga yo kuza gufashanya n'abandi. Rero Sebarundi yarungitse uwuza gukora, yarungitse uwuzana inkoni kuyobora canke kuraba ingene mwagiye murabikora hirya no hino, ahubwo naje ngo dusangire ico kivi mu bisata byose nje imbere, hanyuma namwe mukurikire kandi ndizigira neza yuko bizogenda neza. Nagira rero imbere yo gusozera ijambo rijanye n'urubanza rw'uno munsi. Urubanza muzi yuko twama duhimbaza muri kuno kwezi kw'icumi. Ukwezi je murangira ntikwagiye kwerera cane rwose abarundi muri kahise, mugabo kandi nkagira nti ivyo vyashitse turashobora kubigira umutahe bigatuma tudasubira inyuma, dusubire iyo twavuye. Muzi neza yuko ari ukwezi twabuzemwo incungu zibiri zose. Nagira rero ndabasabe munkundire n'abana bicaye bavyaguruke, tubanze dusubire twunamire incungu yo kwikukira ku Burundi. Murakoze cyane, mufate n'ibyicaro byanyu ababifise, abatabifise nabo mwihanganiwe murahagaze gatonya. Incungu yo kwikukira ku Burundi Rudoviko Rwagasore, ko navuga mbere yuko afise inkomoko muri no ntara yacu nziza ya Muramvya. Incungu twahawe n'Imana. Iyo Mana imutuzanira kugira ngo adufashe ntitugume ducurwa bufuni na buhoro, adufashe ntitugume turi mu ngorane ducinyizwa, kandi ubundi Imana irema umuntu iba yamuhaye ukwidegemvya, Imana ikamuha kwikukira. Ni ukuvuga tuvuze ngo tugomba turondere kwikukira, ni uko hariho umuntu yakutwatse kandi uwo muntu nta burenganzira afise bwo kutwaka ubwo burenganzira, turimanwa, ari naho kumbure Imana yashiduha iyo ncungu. Rero nagira nsabe tuzirikane amajambo abiri. Uwo we wese uwo muhamikuru ngaha arashobora kugira ati je nozirikana iki? Je mugana nagira nsabe nk'abanyamuramvya tuzirikane amajambo atarenga abiri. Ijambo rya mbere tuzirikana ni ijambo ryerekeye urukundo. Irigira kabiri turazirikana ijambo rijanye n'incungu. Imbere rero yuko tuzirikana iryo jambo ry'urukundo, nkagira nti umwe wese aherereye yibaze, none burya jewe ndafise urukundo, ndakunda mugenzi wanje, ndakunda intara yacu, ndakunda igihugu. Ivyo bintu nibaza yuko umwe wese mu bari hano n'abana bana bakiri bato, umwe wese avyibajije akiha inyishu itumbereye, turizigira neza yuko umurindi tugeze ko w'iterambere ushobora kubandanya, mbere ukaduga no ku rugero runini nk'uko na Sebarundi avyifuza. Urukundo rero nirwo rutuma umuntu yitangira abandi,
akihebera abandi. Ubwo rukundo rutuma umuntu akunda abandi akavuga ati jewe no kwemera no gupfa mu kibanza cabo. Si urukundo rusanzwe, si urukundo rusanzwe. Birashika ngaha akaba arimwo nk'abo bantu mugabo sinibaza ko bari benshi. Vyonashika mbere akaba ata n'umwe mu bantu turi ngaha yoba arimwo afise urukundo nk'ubwo. Rwagasore yashengeye Bukama ari umuntu akiri muto cane, yarakeneye kunezerwa. Abakiri bato barakunda kubivuga kurya ubuzima, ariko yari umwana w'umwami ntaco yarabuze. Uno munsi usanga n'ukiri muto agira ati jewe nigire i Buraya. Muga i Buraya harafise abantu bahateje imbere. Mugabo we yaragize ati jewe nshobora kwibera i Buraya kuba mu gihugu cose nshaka, canke nkibera mu gihugu c'u Burundi ata muntu n'umwe andogoya. Muga ivyo bintu vyose, ivyo vyubahiro yarabihevye, abishira ku ruhande, yemera kugira ati jewe hakuno guma mbona basokuru basokuruza urunganwe guno munsi n'uruzoza inyuma y'imyaka 10 ijana canke igihumbi ruriko racuga bufuni na buhoro. Jewe nemeye yuko nemera gupfa. Abantu bene bajya baja mu mabanga bazi yuko no gupfa birimwo. Nugo rukundo rero ari nago dusaba abanyamuramvya, nuko dusaba abanyamuramvya, kandi nibwo natwebwe nyina jewe niko ndavuga rino jambo, nibwo na jewe nabwirizwa gusabwa kugira ngo ntanga akarorero keza, kugira ngo umuntu ari ngaha, nimba ari ndongozi, nimba ari umwene gihugu, nimba ari ukiri muto, nimba ari uyu canke uriya, yumve yuko ivyo yokora vyose mu gihe atarukundo rurimwo ariko akora ubusa. Nta wundi muntu yatweretse urwo rukundo bwa mbere atari Yezu Kristo umukama wacu, kubemera Yezu, kubamwemera. Nta wundi muntu we yabitanguje ubwa mbere, aragira ati Imana yagira iti tubahaye Yezu nagende mwebwe abacungure, ibyo muba mwarakoze byose nivyo muzokora, nagende abacungure. Muce mwumva rero ingene natwe Imana yaduhaye iyindi ntumwa, iduha uwundi Yezu aza kutubera mu ngoro kugira ngo dushobore kubandanya twitegembya tuvuga ivyo turiko turavuga, twipangira imigambi, twipangira igihugu cacu naho ivyagiye biratugora bitabuze. Bigaragara neza rero yuko akarorero yatwiritse burya ntitwashoboye kugategera neza. Mwavyumvise mwijambo agira ati iteka nitekane, agira ati ikibazo c'ubutunzi bw'igihugu, abantu bidegemvye mu by'ubutunzi mu mpande zose, ariko ntiturashika aho yifuza, kubera yuko mu nyuma yaho hakurikiye ibintu byinshi bibi byerekana neza yuko urukundo yatweretse abarundi benshi canke bakenya bo bari bafise ingufu mu ico gihe bafatikanije na bakavamahanga batategereye urwo rukundo. Ko jengira ni nk'iyabimenya yuko amaze kutwitangira akamenya yuko azomwe abarundi bagenda kwifatanya na wa muzungu na wa wundi yari yatwatse yagomba kutunyaga inka yo kwikukira. Iyo nizigira neza yuko yatuma avuga ati basi ndabibangiriye ndabiritse nzobigira hanyuma. Mugabo we wakibigira yagira ati abarundi barabibonerwaho, bamaze kubibonerwaho bashobore kuca babandaniriza kwisemo n'abaciriye. Naho rero turiko tubivuga dusubiza amaso inyuma dufatiye ku vyagiye birakurikira. None rero nubu rukundo dusabwa ko twoba turufise canke tutarufise, umwe wese narabisha ijisho mu mutima wiwe. Mugabo jewe aho ngeze amaso kubona aba namwe murafise amugeze amaso muturabisha ko canke murabisha ku bandi, aho hantu ntiturahagira neza, ntiturahagira. Kuko uno munsi dora tubibona, iyo nahora ndongoye komine ya Bukeye, uno munsi turategera neza kandi turazi turafise n'ubururiro, aho usanga na serugo ari serugo yumvise igikoma akabona aho yoca, arashaka guca mu idirisha agakoroka akiruka, asize umugore mu nzu n'abana mu nzu. Urumva ugasanga vyonatunanira no gucungura n'umuryango Imana yaturagice. Wumve rero kwagura rero urukundo no ku bandi bantu utazi, no ku bandi bantu mbere bashobora kuba bagusabira inabi.
urumva ni ibintu bidasanzwe n'ibintu biva ku mana ariko twarabibonye muri kahise hari amagume twagiye turacamwo ugasanga habavye nk'umugabo abonye ahaca akabwira umugore n'abana ati imana irabazigama jewe ndacitse akagenda rero ivyo bintu mwumva arivyo bibereye serugo je numva yuko uri serugo imana yabwiriza kuguha inkomezi imana ateza kuguha inkomezi ku buryo bw'uko naho woba ufise intege nke hageze yuko uhagararira umuryango uhagararira neza yego uno munsi harimwo abagabo abonye abuze irasiyo agira ati kazima jewe ndose umukate w'iwanje canke ivoka canke icupa ry'iwanje ndarinwa mpereze hariya mu kabare umugore n'abana barimenya ivyo turabizi duhora tubibamwo kuko baraza bakatubwira tukavyumva rero hagira nti urinze ugira umutima muke canke utagutse waho vyokwanka nuko no mu muryango ugira uti jewe iyo bija hose sinofungura umwana w'umucuka atafunguye urumva ivyo bintu biba bigoye kandi byadusaba ko tuvyiyumvirako cane none rero duhereye kuri mwebwe ndongozi no kuri mwebwe shengero ry'Imana mukoraniye hano tubasabe yuko twogira umutima w'urukundo tutagize umutima w'urukundo nta kintu na kimwe tuzokora ngo kirame nta n'ivyo tuzoshikako nta n'ivyo na jewe nta n'umurimo w'abampa ntawo noshobora na mwebwe ibyo mwamurimo ntabyo mwoshobora kuko ntitwotunganya igihugu tudahereye ku miryango kandi dutunganije imiryango bisaba ko dutunganya n'ivyo tujejwe kandi bigasaba ko dutunganiriza bose n'aho duherereye hanyuma ku ijambo naryo rigira kabiri navuye ko tuzirikana ijambo rijanye no kubicunga kubicunga burya si ivyo umuntu yigira uko genda bitegera ni Imana ibigira ikabishira mu muntu kuko umuntu wewe n'umuntu aragumana umutima wo kwikunda canke w'ubwoba mugabo Imana yagize ati yaguhaye uwo mutima rugabo ico gikorwa Imana ibigomba kurangura irakigucishamwo kigashoboka abantu rero bagiye baraboneka mu ntara yacu abari Rudovuko rwa Gasore turiko turi bukuno munsi abari Nyakwigendera Dadayemerekiyo tuzokwibuka nteka mu ndwiza abari nabihome abo bantu Imana yagiye irabaduha nicyo gituma rero jewe ngira nti twebwe nk'abanyamuramvya tugire akigoro gatonya kadashikira ako kigoro c'icungu mugabo akigoro ko kubabara mugenzi wawe ko gukunda mugenzi wawe nta kigoro gato urumva ari umuntu agira ati jewe ndakunda naka ku buryo nopfa mu kibanza ciwe urumva ivyo bintu ntivyoroshe mugabo nawe nto gukunda mugenzi wawe ugira uti ko Imana ariyo yaguhaye ubuzima ko nawe ubwirizwa kuba ukamererwa neza nk'uko nanje merewe neza rero umenga ku kigoro si kanini gose kandi twese ako kantu Imana yarakaduhaye hasigaye ko tugakabura gusa kugira ngo tukagendere mu bintu byose twoba turiko turakora kandi nitwabishobora nizigira neza ko tuzoshika kure hashoboka kongere tuhashikane na bino bibondo biri ngaha vyaje gukurikirana runo rubanza kandi turazi yuko ari bama baza ari benshi kandi jewe kera naro nabigaya mugabo ubu ndabishima kuko aba bana bari ngaha nibo ejo nibo hirya y'ejo bazoba bahagaze hano duhagaze ni vyiza rero ko bavyumva bakiri bato twebwe mbere nogira nti na bakuru bacu bagiye babona ibintu vyinshi kandi muri ivyo vyinshi harimwo bibi naho rero tuza gusanga n'imitima kumbure bitugora mugabo nk'aba bana ubategura neza tukabagumiza muri ya mahoro muri ya leta mvyeyi mwumvise na kwa Gasore yavuga kandi uno munsi dushimiye Imana kuko tuyirimwo bagakura bumva intambara nk'akahise bagakura bumva amacakubiri bumva ibintu bitameze neza muri kahise rero ndizigira neza yuko kubaka Burundi bwiza nkaca rero mfatira ngaho mu imbere yo gusozera ngira nti Sebarundi
nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye niwe yaciye abandaniriza muri iryo yerekwa yagwa Gasore Rudoviko ahagira ati turifuza yuko inyuma y'ikiringo kirekire turonse ntayo kwikukira Uburundi bwikukira mu vy'ubutunzi tugashikira igihugu kiri mu nzira y'amajambere muri 2040 n'igihugu giteye imbere cyane muri 2060. Iyo kandi uko mwavyumvise nako Gasore yari yabigarutseko agira ati tugire Uburundi igihugu c'iteka nitekanye. Ibi rero iri yerekwa je twita mu rurimi rw'igifaransa vision biradusaba guhinduka tugahinduka gose turi muri babandi bacu bavuga ngo ibintu ntibizokura tukaba muri babandi bagira bati jewe interano yanje niyihe ukageza aho ugejeje abandi bakabandaniririzako iriga muri 2060 imwe muri twebwe burya duhagaze si benshi bazoba bakiri mugabo muri aba bicaye nabo bazoba bagezweho ni vyiza rero ko tubajana tugera aho tubashikanye hanyuma nabo bakabandaniriza nivyo rero se Barundi agira ati tugwize umwimbu mu bijanye n'uburimyi tugwize umwimbu mu bijanye n'ubworozi tugwize umwimbu mu bikorwa byose vya misi yose tuzoba turiko turakora. Aha rero tugahamagarira abanyamuramvya bitabira kamo kajanye no gutsimbataza no gukomeza amakoperative muzi yuko na Rudoviko Gasore yari yaravuze ariko bikanka no muzi niturashikaho kumbure ndongozi zacu zifuza mugabo biri mu nzira kandi mu by'ukuri ataburyarya bubayemwo birashoboka. Baraduhamagara n'imigambi myinshi uzoronka akaryo ko kuza turabiganira mugabo mu mugambi wihuta ukorora inkwavu aho mbere nk'uko mwavyumvise ku maserivisi ku biro vy'intara ku biro vy'abanyakubahwa misitanteri abanyakubahwa komiseri bo basanzwe bamenyere no korora abanyakubahwa ba DPI abakuru b'imitumba tugashyiraho inkwavu uruhongore rw'inkwavu rw'akarorero urumva mugana umuhira tukaba tuzifise kugira ngo dushobore kuduza uwo mwimbu. Ejo rero nyakubahwa mushikiranganje yadusabye ko gushika mu kwezi kw'icumi bazoza gusuzuma ku maserivisi yacu mu kwezi kw'icumi muze mu mbere rero icabona nibaza bagasanga ibintu ntibipanze neza ntimuze muvuge ngo buramatari ngurumva ngo yari mushasha ngo ntavyo yatubwiye oya iko ndabivuga n'abantu bose bari hano bavyumva. Hanyuma rero nkagira nti tuzoronka akaryo ko kubiganira ngira jewe ngarukirize hano subira kwakengurukira cane gose nkengurukira abitavye runo rubanza guno munsi nkengurukira abarutunganije komite isanzwe itunganya imanza mu ntara yacu nziza Muramvya komite isanzwe itunganya imanza muri komine yacu ya Bukeye abamenyesha makuru n'abandi bose bari hano ariko kandi nkakengurukira cane nyakubahwa yahora arongoye intara yacu nziza ya Muramvya ku bikorwa yagiye aratunganya bigatuma ino ntara igumana iteka kandi nkanamwifuriza yuko yororanirwa kumbure mu mabanga mashasha igihugu kigiye kumuzeza. Hanyuma kuba ari hano bashobora kuba bashobora gusoma neza bagategera ibiri mu migambi ejo baraduhaye kiya gitabo ca vision 2040 2060 ndaza kugishira mu magroupe kandi abastanteri baragifise nabo ne bagishire mu magroupe barakunda kuvuga ngo abarundi ugomba kubanyegeza ikintu uracandika ariko mwebwe nibaza yuko nk'abanyamuramvya intara nibaza yuko n'amashuri yahereyemwo mwebwe ndazi yuko muzobisoma uburyo mbere ahubwo guhera ejo canke hirya y'ejo mu migambi muriko murakora mu nama mutunganya mu bikorwa vya misi yose mwisunga iryo hangiro ya nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu bica rihinduka rikaba ihangiro ry'iwacu kandi mu mwese mu gisata ciwe
harimo ibikorwa by'iyi. Mu gihe rero mutokora muri ko murabyisunga, byumvikana namwe muri ko murakora neza, mwava musanga mukoze ibihushane n'ivyo indongozi yacu Sebarundi naho yifuza kudushikana. Rero muraheza mu bihanahane mu kanya tuvuye hano canda bibaha, muheze mu bihanahane hanyuma mu bisome mugire mutegere birimwo, biri muri rurimi rw'igifaransa, twibaza ko ariko barahindura muri rurimi rw'ikirundi, mukurindira yuko babihindura mube murabisigurira abene igihugu bavyumve, nabo byo bagenda barakora babikore bavyisunga. N'aba bana bakiri bato murabe ivyo bashobora gutegera, mwibasigurire. Si byose botegera mugabo harimo ivyo botegera, mwibasigurire, mugende mubereka imbono iyo turiko turaja, kuko mutabibabwiye hakiri kare ntimuzohengera babaye abagabo canke abafasoni ngo mubabwire ngo nimuze rero tubereke vision 2040 vision 2060, ntibazobitegera. Muga nibabitangura bakiri bato nk'uku bazogira nabo ko bari mu mabanga y'igihugu no gutunganya igihugu bavyumva kandi babitegera. Hanyuma nkagira nti kumbure tuzoronka akaryo gakwiye rero ni nyiricubahiro yaza kudushikiriza amabanga nyezina yuko dushobora kuganira mu buryo bwagutse no kubabwira kumbure imigabo n'imigambi twokora kugira ngo dushire mu ngiro iryo yerekwa, kuko nta bindi tuzokora bidasanzwe binyuranye n'iyerekwa n'iryo nyine tuzokorerako dufise akaryo gakwiye. Karangiriza rero nahereye ngira nti ibyo tubasaba uko mudufasha, mukadufasha mu kudushira mu gisabisho, mukadufasha mu kudushigikiza ibikorwa no kudushigikiza urukundo mu byo muzaba muriko murakora byose. Niharambe rero Uburundi igihugu catwibarutse, niharambe indongozi z'igihugu, niharambe intara yacu izamuramvya, niharambe abarundi bategera iciza n'ivyiza duhabwa n'icungu zagiye zidushikana ku ntahe yo kwikukira ku Burundi, kumbure n'izindi ncungu. Murakoze cyane, Imana mushobora byose ibandanye kubahezagire. murakoze rero ibirori byariko birabera hano ku cibutso c'ubumwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. turaze yuko nta nkeka uzomuvirira na mutima wawe kugira ngo akore ibirama ku neza y'abenegihugu no kubwira inahazwa ryawe. Twese rero duhe kubandanya twinovora ijambo dukuye ngaha kugira ngo bidufashe umwe wese mu ruhande arimwo mu vyajejwe. Aya mayira dufata tuza guhurira hamwe twongera tuyafata dusubira inyuma, atubere ikimenyetso n'imburi rwa rugendo dusangiye twese rugana ubwami bwawe. Tubigusavye twihetse kuri Yezu Kristo umukama wacu, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.